Nagiye mu bitaro isaha 8 y'ijoro nari maze indwi zibiri ndemvye hama ndagenda ngo ngiye kwivuza mu miti y'ikirundi nabwo kunyica uburyo ndibwa mu nda n'uwizoki zarariye maze igihe nagiye usigaye ngira ibintu vy'amaraso gusa arivyo bigenda navuye kure n'ukuri n'ufise ntogenda nashimye Papa sike lote mene taimitu ndategeka abazimu babakuru Nabasike lote mene tu ondoka mara moja kimbia baratora ingwara mu kuguru ngo trombose de vene profonde ngo imitsi yarasivye amaraso mariko aratembera Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Nanje naje ngaha nirushinga ntaje ngaha naraje ngaha ndabashikira munasengera murambwira ko ufise umudayimoni w'inyatsi hanyuma tugiye kubandanye usenga umudayimoni azohera hanyuma muri ya ndwi y'amasengesho yaheruka ndaza ndayizamwo ndaza ndasenga umunsi ugira kabiri ndanumva nariko ndasaba ibisenga Imana ndasaba Imana akazi ko kunyonga ndanumva umugoroba washitse bacarampa ejo uzoze ntangure tora imodoka unyonge rero nca ndagenda ndabandanya nkora rero umva mudayimoni w'inyatsi ntiyaheze ciye nagumye ngira tubagisida muzika accident nizosubira mu izina rya Yesu ubushobozi bw'amasengesho ubushobozi bw'ijambo ubushobozi bwa Yesu turahagaritse amasanganya n'amaksida agomba guhura nayo mu nzira ndategetse mu minsi yo kubaho kwiwe ndahagaritse kugonga ntazagongwe kandi ntibaze bamugonge kandi nawe ntazagonge mu izina ry'umwami Yesu Kristo ndirukanye abazimu bamugonga cyangwa botuma agonga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ntabwo uzosubira kubona ibyo wino wasikuja ko washitsi ihangane munyabyicaga Uje gushima Imana ndashase ku makuru kano kuri mugabo Imana yaguhinyagiriza mwene ndatarayitire kuririmba ngo dukorere Imana tukiri mu mubiri nanje naraye ndobose ku munsi wa kabiri aho nagiye mu bitaro isaha 8 y'ijoro nari maze indwi zibiri ndemvye hama ndagenda ngo ngiye kwivuza mu miti y'ikirundi nabwo kunyica uburyo ndibwa mu nda n'uwizoki zarariye maze igihe nagiye usigaye ngira ibintu vy'amaraso gusa arivyo bigenda navuye kure n'ukuri n'ufise ntogenda nashimye icambabaje ni kimwe nagoma ndabasaba abantu musengera ngaho mutaha mutinjiye mu rusengero muzogaruke jewe guhera mu kwa mbere nasengera aha kwa kabiri witwiheze ndembe naratelefone umupasiteri yambwiye ati je sinzi abantu nza kwakira ngo bakusati basi nshaka unyakira nagiye kwa muganga ndagira ibipimo byose numva nta na kimwe bantoye numva notse ukansengera ambwira ati je sinzi kuri eglise abantu bari ingene bangana shobora kubimenya ati nta nimero n'umwe umuntu kuri eglise ufise oya cyamwibaza guhera mu kwa mbere nta n'umwe musi n'umwe sibangaha dimanche mugabo nkaba ntazi ikintu na kimwe cyo ngaha muri eglise Imana imbabarire cyane cyo gituma mpagurutse hama nkaba ngomba kwinjira burundu n'ukuri kuko iyo nari kuba ndi ngaha nari gusaba umuntu akanansengera mugabo muri ico gihe pasiteri ndamurondera no kuri nimero isanzwe okipi uretse rero iyo uri kurasaba uri hanze burya babanza guhaba indani kugira abo hanze babanze bashikire rero umuntu agisenga atari nagomba ndamusaba ngo azoshike ashike bazomutabara mu gihe umwe atazoba arashika cyane jewe rero icyo nshima Imana naho birugo naho meze uko nkaba ntarakira ndizeye ko nakagurutse ndaza gukira muri ico naho nari subiye inyuma gato nari maze iminsi kuko jewe guhera muri 2010 ndi umuntu arara mu imisi yose nijoro ryamye ndarana n'imizimu ico gihe rero byari vyaraheze ico gihe nari maze iminsi ngira ingorane mba nasubiye mumva kandi
navuga ati reka basi nari kubambuze na kimwe kwa muganga umutima ugwa umucamo nkaguma numva umenga ndaborewe mu mutwe byose amaso bakabura n'ibiki rero nicyo gituma navuga ngo isengeshe basi rero muri iki gihe naho umenga naho ari ibizishamo ushobora kwiyumvira ko ari za dayimoni zigaruka ngomba kuntwara bituma rero najya gushinga inashima Imana inyakire muri ino shengero sinzopfe ntiyanye sinzopfe ntayikoreye kuko ndomaramara naramenye Imana cyane rwose ndashima n'abantu bamaze kubona uyu muntu ndisi yuko abamwegereye n'aho bazohunga bazogaruka iwiwe arasiga inkweto zikwiriye nayo ntugasubire kuba inyuma abantu bari inyuma bafite ingorane zikomeye kandi abo bazohamagara abo nibo bazohamagara no kuri wa munsi bakabura ikibihano kibatabara ube hano mu rusengero uba ata kintu nta kimwe uzi gikorerwa hano usengera hano nta nimero nta gikorwa nta Mana yo mwisho Imana igushoboza uzoje mu ijuru ndashimira Imana ko yakwigishije kweli Mana yo mu ijuru se umwami wacu Yesu ubushobozi waduhaye reka bubohore ubuzima bwiwe arisize mu biganza byawe Mana kugira ngo ubwa mbere umubarire aho yateshe aho yafashe minenegwe kuba mu nzu yawe kandi twirirwa turavuga kuko ndabizi ko hari igihe bazoduhamagara bakatubura kandi twarabahanuye igihe kirekire ntibube reka utabare umukobwa wawe umubabarire papa sike lote mene tayimitu ndategeka abazimu babakora Nabasike lote mene tu ondoka mara moja kimbia tunabongo soka murekure wa mpemu mbiwe wamubosha umwanya muremure ndagutegeka soka nta bushobozi bufise ko ndagutegeka rekura mwabazimu bimutwara mu kuzimu abadayimoni bo mu kaburi Yesu Kristo mwana Nazareti. Haleluya. Imana iramubohora. Mujane hanya mu rusengero abohoka kakanyanye aracara agahatse gatoya ariko arabohoka. Arabohoka mu izina rya Yesu. Muze mwegera Imana baje. Mwegera Imana cyane. Muyegere. Bivuga ngo munyegere nanje nzobegera hari abantu bigumira iyo bakagumara abashitsi bakagumara abaho nkuko bivuze naho muzohunga muzogaruka muzosanga atahano mwahungiye bigomwe ko mugarukira ku mwami Yesu tuduze cyubahiro cy'umwami Yesu Imana tubabarira bari kure no kuri kose abanjandwa ku buzima Yesu ashimwe amen byari byasekonza ngo mva hasi byanka konza ngo nshinga intara ishimiye Imana rero kubera ibikoze ngashika ngaha je naragwaye ukuguru kuva itarike 6 z'ukwa 4 kuramfata ndamara indwi yose ndi muhira nagiye kwa muganga babuze ingwara ndamara n'iyindi mugira gatatu ndagenda muri wa karete barapima baratora ingwara mu kuguru ngo thrombose de veine profonde ngo imitsi yarazize amaraso ntariko aratembera baramvura indwi yose kubera nko gukize ku munsi naryo umuti w'78 biranka ndabura amahera mugo abanyeshuri twigana baranterera ndaronka amahera y'umuti w'umusumwe ninjiye ibitaro ku ideni hanyuma maze kuvayo hajya napfuye ari kwa kabiri ngeze muhira kwa gatatu guca gusubira kugaruka ko kwatanguye umunyeshuri twigana aravuga ati ngo ndakwereka aho tugenda turaza ngaha baransengera mugabo baguma bansengera ngaruka gukira gusubira kugaruka nkaguma ngenda kugirisha ibipimo muri wa karete bitegera bishikaho bashaka hanyuma nabuze n'amahera kugenda kugirisha igipimo warangwaje sinzi uwo yabwiye ati twe turabuze amahera uwo ngwaje biranse turabuze amahera amaca avuga ati mpi nimero yiwe ampaye ndemo atarayimuha ndamararungitse 100 iyo ni ya telefone y'umugisha yari yishitse ndashobora rero kuyivuza rero je haragera igihe mwijoro nkasanga ndi kuri mwe n'abantu bapfuye benshi cyane mwijoro hariho n'umwatuvukana yapfuye nkamubona wewe
rero je nari mfise rendez-vous kugenda kugirisha igipimo muri wa karete kandi urumva sinzi uko nzosanga bimeze ukuguru rero kuguma kunjya kuvyimba umwanya umwe gusubira kuvyimbuka guma nza ngaha bansengera mugabo biragabanuka bigaca bisubira bikagaruka sinzi ukuntu bimeze ibyo bintu rero ndabikubwira ingene bimeze kubera utazi ingene bimeze nje ngomba ndakubwira ingene bimeze. Icyambere genda wifate kwa muganga ariko cyane ushira inkomezi hano kuko ndabona barabazimu uko bimeze abona abazimu kandi abo bazimu n'amasengesho azobyirukana. Ngiye kugusengera ndaguha programa y'ingene uza gusengerwa kandi iyo programa izohera wakize ubutagisubira kubibona ukundi gushasha. Nuko bimeze Bashim nanjye kintu nagire sabe uwo nasengera cyane shetani mu mutima itanyemerera gusenga ngiye gusenga je dimashe keshi nizundikira muri karate gukinira karate agenda ngiye gusenga sindavyumva narose akazi k'imodoka ikata kubera za siporo bandondera ku telefone barambura nice sinkeza akazi wagiye mu makarate kandi akazi k'ikamyo kabonetse yego kubera ya shetani za ntege nke zo kwiyumvira kuzita kwiyumvira ndagufasha ikintu rero kimwe nasaba ufise no gutinya sinzi ko ari shetani niyo nyene ndagufasha ahubwo jewe aho ndi ikintu cya mbere jwana gusa ndakunda inzoga mugasi cyane maze kuyinywa naho uba umeze gute ntambukana kabiri mudashwana yego n'abazimu bake kubera ibyo byose biza kubera bafite icyo nishimirije nguvu umenyi ibyo byose ndasaba yuko biguramwo nta nguvu ufise inguvu zifise Imana ubumenyi bufise Imana aho ngabona abazimu bagushiramo ivyo bintu ndagufasha wowe dusohotse uze kurindira gatoyi ndagufasha wewe wirindire gusa ntuze gutaha tutabona ndabakubita abo bazimu ndabashira ku murongo.